Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Reka mbabwire ko Sena y'u Rwanda yanzuye gutumiza Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente kubera urusobe rw'ibibazo biri mu midugudu. Inteko rusange ya Sena yafashe umwanzuro wo gutumiza Minisitiri w'Intebe kugira ngo azatange ibisobanuro mu magambo ku ngamba zo gukemura ibibazo biri mu midugudu y'icyitegererezo n'indi leta ituzamo abadafite aho baba. Ibi bibazo byagaragajwe muri raporo ya komisiyo idasanzwe yashyizweho na Sena yari yahawe inshingano zo kubicukumbura mu gihe cy'ukwezi. Abayigize bamaze rero kuzenguruka hirya no hino mu gihugu, ahasuwe igera kuri 67 irimo 36 y'icyitegererezo na 31 isanzwe. Leta y'u Rwanda itangiza gahunda y'imidugudu hari hagamijwe gutuza neza abari batuye ahantu hashobora gushyira mu kaga ubuzima bwabo, kwegereza abaturage ibikorwa remezo, gukoresha neza ubutaka, kurengera ibidukikije ndetse n'ibindi. Nubwo hari intambwe nziza yatewe, komisiyo yagaragarije Sena ko hari ahakiri ibibazo ndetse bikomeye bibangamiye iterambere n'imibereho myiza byari byitezwe. Muri ibyo bibazo harimo iby'inzu zishaje zigwiriyemo izubakiwe abarokotse Jenoside ikirangira ku buryo hari n'izidakwiriye guturwamo, hari izo bene zo bavamo bakajya kugama iyo imvura iguye, nk'uko perezida wa komisiyo Senateri Mureshyankwano Marie Rose yabisobanuye. Hari nanone inzu zikiri nshya ariko kubera ko zubatswe nabi usanga zimwe ziva izindi zifite ibyo zibura nk'imireko n'ibigega bifata amazi n'ibisenge, bigatuma rero yangiza aho anyuze. Igiteye impungenge ku buzima bw'abantu ni ukuba rero ngo hari aho amatiyo agenewe gutwara umwanda wo mu bwiherero ahabugenewe adakora neza, bigatuma umwanda utobokera mu nzu zo hasi mu midugudu y'amagorofa. Senateri Mureshyankwano yavuze ko abatuye mu midugudu bagaragaje ibindi bibazo by'ingutu birimo kutagira ibicanwa, biogaze zari zihanzwe amaso ntizikora, kutagira amazi, ndetse hamwe wasake ikaba yarafungiye abari bayafite kubera kubura ubwishyu. Mu midugudu 36 y'icyitegererezo yasuwe igera kuri 23 niyo ifite amazi, mu gihe mu isanzwe 31 igera kuri 19 niyo iyafite. Amashanyarazi kugeza ubu ngo ntaragezwa mu midugudu yose, kuko 67 yasuwe, 31 isanzwe igera kuri 7 ntigira amashanyarazi, mu gihe mu icyitegererezo 36 umwe ariwo utagira amashanyarazi. Ibindi rero birimo kutagira amasambu yo guhinga ndetse bafite akaba ari kure yaho batujwe, kubura ibiribwa kubera ko nta kazi bafite, umwanda utuma hari abarwaye amavunja ndetse n'inda ndetse n'ibindi bitandukanye. Abasenateri kandi bagaragarijwe ko hari abatujwe mu midugudu badafite uko babona ubwatsi bw'amatungo, abahabwa inka badashoboye kuzorora, ababura isoko ry'amata, ndetse imicungire y'imishinga ibaherekeza ikaba irimo ibibazo bituma ihomba rugikubita. Komisiyo rero ikaba yarakoze isesengura kuri ibyo bibazo, yatangaje ko yaganiriye na guverineri b'intara zose z'igihugu bakemera mu buryo budashidikanywaho ko mu midugudu harimo ibibazo. Mu mpamvu zibitera harimo imishinga yo kwimura abaturage itegurwa mu buryo butanoze, uburangare bw'abayobozi mu gihe cyo kwakira inyubako bituma rero hakirwa n'izifite ibibazo, kudakurikirana imishinga iherekeza abatujwe mu midugudu n'ibindi. Hagaragajwe n'ikibazo cy'abaturage bashaka rero gukomeza gutega amaramuko kuri leta ngo ibe ari nayo ibashakira ibibatunga, abatita ku gusana ibyangiritse ku nzu bahawe, abazikodesha n'abakoresha uburiganya kugira ngo babashe kuzihabwa, nk'uko bikubiye mu butumwa buri muri filime mbarankuru komisiyo yakoze mu gihe yazengurukaga mu ntara. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel yabwiye abasenateri ko ari ikimwaro ku bayobozi kuba hari ibyapfuye kandi bahari babirebera. Abategeko François uyobora intara y'Iburengerazuba yavuze ko igikorwa cy'abasenateri cyakanguye abayobozi babona ko hari amakosa akwiye gukosorwa. Yatanze urugero rw'umudugudu wa Rugerero aho abagombaga kwatuzwa byagaragaye ko bazajya bakora urugendo rw'imetero 40 ku munsi bagiye ku masambu yabo, bituma rero babihindura kuko basanze harimo imvune zikomeye cyane. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice we yavuze ko ibibazo bihari bishingiye ku burangare mu gukurikirana abaturage, bityo ko ubuyobozi nibubigira ibyabo ibi byose bizagenda bikemuka. Abasenateri bari bamaze kungurana ibitekerezo bemeje umwanzuro wo ko komisiyo idasanzwe wo guhamagaza Minisitiri w'Intebe kugira ngo azatange ibisobanuro mu magambo ku ngamba ziteganyijwe mu gukemura ibyo bibazo byose nk'uko bahise babyanzura.
Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yarafashe ingingo yo kwemeza ko intara zivuga ikirusiya za Donetsk hamwe na Luhansk intara ziri mu buseruko bwa Ukraine yemeza ko ziba intara canke amareta yikukiye. Iri tangazo rya Perezida Putin ryongereje ubwoba bw'ibihugu byo mu burengero bw'isi ko Perezida Putin agiye guca atera Ukraine vuba. Prezidansi y'Uburusiya yavuze ko Putin yabimenyesheje n'abaperezida b'Ubufaransa hamwe n'Ubudagi ejo ku munsi wa mbere nyene. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ishirahamwe OTAN bavuze ko Uburusiya buriko bukora ibidakorwa muri izo ntara za Donetsk hamwe na Luhansk kandi kugira vyerekane ko inteko za Ukraine arizo ziriko zirongereza umutekano muke. Ibihugu byo mu burengero bw'isi bivuga ko Uburusiya buriko buragerageza kurondera icitwazo co gutera kugira buce bwitwaza ko buriko butumbera gukingira Basomambike nayo arizo ntara zikukiye za Ukraine. Kuri inkuru nyene Leta z'Ubumwe za Amerika ntiyatevye ejo ku munsi wa mbere nyene yaciye tangaza ibihano by'ubutunzi ku ntara izo ntara zibiri zise ko ari iz'abaroberi zo mu buseruko bwa Ukraine zemewe n'Uburusiya ko zikukiye. Amerika ivuga ko n'ibindi bihano by'inyongera bizofatwa bibaye ngombwa. Perezida Joe Biden agiye kuzosohora itegeko rya perezida ribuza abanyamerika gushinga imitahe mishasha, gukora ibikorwa by'ubudandaji no gutanga amafaranga muri izo ntara zibiri zamenyeshejwe n'Uburusiya ko zikukiye. Ibi byatangajwe na Jean Psaki ajejwe kumenyesha amakuru muri Prezidansi ya Amerika White House. Iri tegeko rya perezida rizoha kandi abategetsi ububasha bwo gufatira ibihano umuntu wese azokorana muri utwo twigoro twa Ukraine muri utwo duce twa Ukraine twiyonkoye. Psaki yavuze kandi ko izi ngingo zitandukanye n'izindi zikiri ku mpapuro zirindiriwe gufatwa mu gihe Uburusiya bwo kwikoreza ko ngo butere Ukraine. Tugaruke muri Afrika, abantu bashika 59 nibo bavuzwe ko bishwe, abandi bashika 100 barakomereka. Ni muri Burkina Faso bahitanywe n'igisasu cyo mu bwoko bwa dinamite ejo ku munsi wa mbere. Abategetsi bavuze ko abo bantu bari aho bimba ubutare bw'inzahabu hitwa Gomgombilo, ni mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Amakuru ava mu bitaro avuga ko abagore hamwe n'abana bari mu basize ubuzima canke bakomerekeye muri iryo sanganya. Muri Afrika kandi Perezida wa Senegal Macky Sall ejo ku munsi wa mbere yasavye igihugu c'Ubudagi kugumiza inteko zaco muri Mali. Ni mu gihe hari amakenga ya kazoza k'igihugu ca Sahel ca Mali inyuma y'aho Ubufaransa butangarije ko bugiye gukura abasirikare babwo. Ibi Perezida Macky Sall yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru Senegal Dakar, ku mugwa mukuru wa Senegal Dakar, ari kumwe na Perezida w'Ubudagi. Ubudagi bufise abasirikare 170 mu nteko za ONU ziri kubungabunga umutekano muri Mali zizwi nka MINUSMA. Iki gihugu ca Buraya carungitse kandi abasirikare 328 mu nteko za Buraya ziriko ziratanga imyimenyerezo ya gisirikare muri ico gihugu ca Mali. Muri Afrika kandi umuhinga yigenga w'ishirahamwe impuzamakungu ku gateka kazi na muntu ari muri Republika ya Central Africa yasabye leta y'ico gihugu n'Uburusiya bicuditse guhagarika kuyovya amatohoza ONU irimwo. Yao Agbetse avuga ko igisirikare ca Central Africa hamwe n'abacangiro b'Abarusiya bagirizwa hafi ica kabiri c'amabi yakorewe abanyagihugu. Ugutana mu mitwe kuracabandanya mu gihugu hagati muri Central Africa, aho igisirikare ca leta hamwe n'Abarusiya bariko barahiga buhongo abaroberi bateye umugwa mukuru Bangi mu mwaka uheze. Raporo ya ONU ivuga ko mu mezi ane aheze abasivile hafi 229 bishwe muri ico gihugu.
urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri eshatu akadomo radio yacu voa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Amakuru tuyahere mu Burundi. Perezida w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yishimiye uko yakirwe n'abarundi baba ku mugabane w'Uburayi, akavuga ko bamugaragarije ko bifuza gutaha bakagira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Avuga kandi ko umuryango w'ibihugu by'Uburayi wamwemereye inkunga itubutse miliyoni 214 z'amafaranga y'amayero izakoreshwa mu kuramira ibidukikije n'imibereho myiza y'abaturage. Inkuru irambuye Desire Hatungimana. Kuri uno w'Imana mw'ijoro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura avuye muri iyo nama, aho abarundi bari barindiranye igishika cyo kumenya ivyavuye muri iyo nama. Mu kiganiro yahawe abamenyesha makuru, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje ko hapfunditswe byinshi kandi bizogirira akamaro Burundi. Arashikiriza bimwe bimwe bigiye kuja mu ngira vuba. Arashimwe intambwe Uburundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero, ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino, ati Burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere. Baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni 214